bakunzi ba Action Vibe TV, iteka ryawe, iteka ryanje, iteka ryacu, ukwemera kuvyara ubuzima, ndabaramukije. Kaze muri ano makuru twabateguriye kuri uno munsi, aho tuza kubabwira ku rupfu rwa nyen'ubweranda Papa Francisco. Nk'uko bitangazwa n'ikinyamakuru Vatican News, muri kino gitondo igihe c'isaha 1:35 akaba ariho yitaba Imana. Nyakubahwa Cardinal Fahere yamenyesheje urwo rupfu rwa Papa Francisco n'umubabaro mwinshi, yabivuze muri aya majambo ati: nduguruye twamugina. Bakunzi banje, n'umubabaro wo kubamenyesha ko Papa Francisco yitavye Imana. Ubuzima bwiwe bwose yari yabuhariye gukorera Imana. Yaratwigishije kubaho dukoresheje ingeso z'inkuru nziza, ubwizigirwa, umwete, urukundo na cane cane aboro n'abakumirwa. Ku karorero keza ko kuba umwigishwa wa Yezu, duhereza umutima wiwe kubw'urukundo n'ikigongwe ntangere vy'Imana butatu bweranda, ndugaye twamugina. Papa Francisco akaba yari amaze igihe agwaye, yari yinjiye ibitaro igenekerezo rya 14 Ruhuma uyu mwaka, aho yari agwaye ingwara zo guhema. Inyuma y'ukwezi kurenga agwaye, akaba yari yasohotse ibitaro vy'igemeri hariya i Roma kw'igenekerezo rya 23 Ntwarante uyu mwaka, aho yari yagiye kubandanya atora mitende. Ejo ku munsi wa Pasika akaba ariho yari yasubiye kuboneka ku kibanza citiriwe Umweranda Petero. Abakirisi benshi bamurindiriye, agiseruka bakaba bamwakirije amashi menshi cane, biboneka ko arushe cane. Bariko baramusunika ku gakinga, akaba yarashitse mu kibanza kiberamwo inkuka ya misa yo ku munsi mukuru wa Pasika. Yararamukije igihugu c'Imana, acifuriza Pasika nziza, acasaba umwe mu bo bari kumwe arabandanya. Papa Francisco mu kurangiza inkuka ya misa akaba ariwe yaciye atanga umuhezagiro. Imisa iheze yarazungurutse ari mu modoka ikibanza citiriwe Umweranda Petero. Abamenyesha makuru baramubajije uko yabaye mwinjwi nyeranda, n'akanyamuneza ati: nayibayemwo uko ndabishoboye. Tubibutse ko Papa Francisco amazina yiwe abavyeyi bamwise ari George Mario Bergoglio, akaba yavutse mu mwaka w'1936 mu gihugu ca Argentine. Yinjiye mu muryango w'abajesuite mu mwaka w'1958, aronka ubusaseredoti mu mwaka w'1969. Yagenywe kuba umwepiskopi wa diocese ya Ocha mu mwaka w'1992. Yaratwaye urwego rw'inama y'episkopi katolika wo mu gihugu ca Argentine kuva mu mwaka w'2005 gushika mu mwaka w'2011. Papa Yohani Paulo ya kabiri akaba yamugenye kuba umukardinale mu mwaka w'2001. Ku myaka 76 Papa Francisco niho yatogwa ngo abe umwungere mukuru wa Eklezia Katolika kw'igenekerezo rya 13 Ntwarante mu mwaka w'2013. Yabaye umupapa agira 266, yitavye Imana uno munsi igenekerezo rya 21 Ndamukiza mu mwaka w'2025, afise imyaka 88. Imana yakoreye imwakire mu bwami bwayo. Dushimire Imana yari yaramuremye, dushimire abaganga bari barakoze uko bashoboye kugira ngo bagarure ubuzima bwiwe, abamusengeye, abo bose bagize ico bakora mu kiringo yarakitswe n'amagara. Turahojeje abakristo bose b'abakatolika tubasaba kubandanya bakenguruka iyo ngabire bari barahawe, babandanye bizigira kubw'izuka rya Yezu Kristu, urupfu rutagifise ikibanza bazohurira mu bwami bw'Imana. Ahari naho hagarukiye hano makuru nariko ndabashikiriza. Ndabashimire mwebwe mwese mwayakurikiranye, nshimire abo bose bamfashije kuyatororokanya. Olivier Ntwari nayabashikirije, tukazosubira mu makuru yacu yo hanyuma.